Leka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dusambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Leka subire ndabaha ikaze mu makuru yacu uyo kuri iyi saha, akaba hari amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri politiki y'u Burundi niho tugiye dutangurire amakuru yacu na cyane turabira hamwe kubiri ko biravugwa mu mugambwe CNL wahoze uramuswa Honorable Agathon, aho kuri ubu ngubu abagumyabanga abanywanyi b'umugambwe CNL bamaze gutangaza ko Honorable Agathon azobaserukira mu matora y'umwaka wa 2027 akaba ari amatora y'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi Honorable Agathon yahagaritswe agahagarikwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye aho ndetse yaciye nakorwa mu mugambwe CNL. Ni mu gihe kandi Agathon watangaza ko Perezida Ndayishimiye ivyo yakoreye u Burundi ndetse ngo n'umugambwe CNL ngo azobibazwa mu gihe azoba atakiri perezida. Ni mu gihe kandi mu Burundi icuka kitameze neza. Honorable Agathon muramuzi neza ko yahoze haramuswa umugambwe CNL ndetse yananitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, nubwo yatangaje ko umugambwe CNDD-FDD hari wowe wamuriye amajwi mu matora, ariko kavuga ko kuri iyi ncuro ngo azokwitoza kandi muri ico kibanza ngo azogitsinda kuko ngo ashigikiwe n'abarundi itsinze. Mu gihe kandi Ndayishimiye we ariko araca ku biti no kumabuye kugira ngo nawe azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko abagumyabanga ba CNDD-FDD bakaba batangaza ko Ndayishimiye batazomwemera kwitoza mu kiringo ca kabiri cyo mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ahubwo uhabwa amahirwe hakaba ari Haveriano Ndikuriyo uramuswa umugambwe CNDD-FDD kuri uyu munsi. Honorable Agathon rero akaba hariwe azohangana na Reveriano Ndikuriyo. Gusa Reveriano Ndikuriyo murabizi neza ko mu mesi iheze yafashe ingingo yo gusezera mu nama nkenguzamateka. Ibi kandi akaba yarabikoze mu rwego kugira ngo ngazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije muri 2027, ivyo akazobikora nk'uwigenga. Kuri ubu ngubu rero Honorable Agathon yahoze aramuswa umugambwe CNL yandikiye ikete rikomeye cyane Evariste Ndayishimiye amumenyesha ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2027 kandi ko bazohangana ibishoboka byose azobikora kandi akazotsinda amatora. Mu gihe kandi Ndayishimiye we kuri ubu ngubu afise ubwoba ntangere kandi akavuga ko vyanka bikunda bivanye nuko abo mwiragi rya Perezida Umuhizi Petero Nkurunziza ngo bose bamaze kumukura ko amaboko, bavuga ko Ndayishimiye ngo ari igicocoro ataco ariko arafasha abarundi uretse ngo okunyonora amatungo y'igihugu. Ahangaha bagaruka kubijanye n'igitoro camaze kuba umuzi w'ubuhinga mu Burundi. Murabizi neza ko imyaka ishika kuri 5 irumanye atanima ry'igitoro rigaragara ngaha mu Burundi. Sivyo byonyene kuko n'amahera mva makungu kuri ubu yarabuze, aho rero abanyagihugu bavuga ko ibi byose babikorewe na Ndayishimiye kuko Perezida Pierre Nkurunziza akiri ku butegetsi ibi byo kubura amahera mva makungu ndetse n'igitoro ngo bitigeze bibura mu Burundi ndetse n'inzara idahera. Numuje kandi Perezida Ndayishimiye mu minsi iheze yariwe yafashe ingingo yo gushora ubutare muri leta y'Ubushinwa, akavuga ko rero ngo aya mahera ngazofasha mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Numuje kandi abahinga mu bya politike ndetse n'abakora mu mashira hamwe yigenga ngaha mu Burundi bagiriza Ndayishimiye ko ayo matungo cyangwa se ubwo butare ariko arashora mu Bushinwa ngo buzoherera mu mifuko yiwe. Bamwagiriza ko atarayashira muri banki y'igihugu BRB, akavuga ko rero byanka bikunda ayo mahera ngo kuba atayashira muri no banki y'igihugu BRB ngashaka kuzoyanyonora wenyene, kandi ngo nkuko n'ubundi n'abandi bose bakorera mu butegetsi bwa CNDD-FDD abenshi mu bihangange bama babikoze. Bagatanga akarero nka Alengiyume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, yabogojwe ndetse agaca afungwa agakatirwa gufunga umunyororo w'ubuzima bwe bwose yagirizwa kunyonora amatungo y'igihugu ndetse no gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu.
Kuri ubu rero amakuru aturuka ku rubuga murabizi neza ko tumaze iminsi twumva intambara mu buseruko bwa Kongo, aho rero igisirikare cy'u Burundi FDNB carungitswe muri Kongo gufasha igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo koreza abasirikare bababa 10,000 gusa mu minsi iheze humvikanye ingwano, aho ndetse umugwi witwaje ibigwanisho wa AFC M23 wafashe igisagara ca Uvira ndetse ukarasa amabombe yaremereye ku ngabo z'u Burundi FDNB zaciye zitangura guhunga zisubira mu Burundi. Hari amakuru twahawe n'abene igihugu batuye mu Rugombo ngaha mu ntara c'ibitoke yahahora, batwubarira ko ngo ayo mabombe yari yabateye ubwoba ndetse bari batanguye no guhagarika imirimo yabo ya misi yose, batibagiye n'ibikorerwa byankenerwa harimo nk'amashure ndetse n'amasoko ngo byose byari byugawe bivanye no kumutekano wari wamaze guhungabana. Nyuma rero bidatebye twacanguye kumva ingingo zivuga ko igisirikare cy'u Burundi catanguye guhunga kigaruka mu Burundi kiba muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, ndetse ngo hari n'abasirikare bababa 100 bafashwe matekwa n'umugwi witwaje ibigwanisho M23 ihuriro rya AFC. Nkuko kandi amakuru ku rubuga habishikiriza biri kunuganurwa ko ngo hoba hari bamwe mu bagwanye bare zitabara binjiranye n'impunzi z'abakongomani ndetse n'ingabo z'u Burundi bava muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ari naco gituma rero ngo kuri ubu umutekano mu Burundi uri kurahungabana bivanye nuko umugwi wa zitabara ukorera mu mpanuka bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo wamaze kujabuka mu Burundi kandi watanga kugaba ibitero mu bice bitandukanye ngaha mu Burundi. Muribuka ko mu mwaka waheze umugwi wa Ritabara wagavye igitero mu Gatumba ndetse biza no kurangira ugandaguye abasirikare batari bakeya b'u Burundi bo mu ngabo z'u Burundi FDNB, ndetse si babonyene kuko hari n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri uwo mutumba nayo yaciye isambugwa. Ivyo byose rero bavyagiriza Ndayishimiye ngo ko indyane ziri mu butegetsi bw'u Burundi zose zatewe nawe. Nimuje kandi umugwi wa Ritabara nawo wagiriza leta y'u Burundi ko yanze gushira ngo mu butegetsi abagwanyi ba Ritabara, ndetse bakanavuga ko batazokwihanganira intwaro ya Ndayishimiye ngo bazoshirwa bayitembagaje. Kuri ubu Ndayishimiye afise ubwoba ntangere ko ibintu bishobora kumubera urudubi, kuko haba mu CNDD-FDD haba ndetse no mu makungu haba ndetse no mu banyagihugu b'u Burundi bose baragavye bavuga ko Ndayishimiye batamushaka mu gihugu, ndetse banavuga ko bibaye ngombwa ngagomba kuzorekura ubutegetsi agazoca apfungwa. Muribuka ko mu mezi yaheze mu minsi iheze naho kandi ari yateguwe umugambi wo kumutembagaza wari wakozwe na bamwe mu majenerali bakomeye ngaha mu leta y'u Burundi, aho ndetse yari afise inama mu France, yari inama yari kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu bitandukanye harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akazamo perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse na perezida wa Togo. Ikaba rero yari inama yari kubirongowe na perezida w'u Faransa Emmanuel Macron. Ariko rero bivanye nuko umugambi wo gutembagaza Ndayishimiye wari wateguwe mu Burundi aciye asiba inama giturumbuka. Ariko ibiro bijeje kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ntaco vyigeze bitangaza kuri iyo ngingo, ariko abahinga mu vya politiki ngaha mu Burundi bakavuga ko ndetse no mu karere k'ibiyaga binini bakavuga ko hari hateguwe umugambi ukomeye cyane wo gushaka gutembagaza perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero nawe ashobora kuzoheza nabi, kuko abari mwiragi rya perezida Umuhizi Petero Nkurunziza bavuga ko batazokwihanganira amakosa akomeye cyane yakozwe na perezida Evariste Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi mu kiringo gishika ku myaka 5 amaze ku butegetsi. Reka tunyarukire kandi ku yandi makuru yatangajwe na Honorable Agathon Rwasa yahoze aramuswa umugambwe CNL, na cyane ku njyane ziriko ziravugwa mu ntambara iri mu ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Honorable Agathon Rwasa umunyepolitiki akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nawe yagize ico avuga kubijanye n'intambara mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uno musi nawe mu majambo yanditse yavuze ko ivyo ngo kuba hariho hari ivyo ngo tutahuriza ko n'abagize leta ya CNDD-FDD, ivyo ngo ntibisigura ko umwanzi ateye igihugu ngo boca ngo bamurabira canke ngo bakomamashi, ahubwo ngo bagomba guca basubira ngo kwambara za tenue bakarwaniriza umwasi hamwe, kuko igihugu ni ca bose kirimwo imiryango yabo bose, kandi umwasi ateye ntaca
agura ngo bose arabajana. Akajambo kiwe rero katumye abahinga mu vya politike bavuga ko Ndayishimiye kuri ubu ngubu aravye nabi iyi ntambara Honorable Agathon ashobora kuzoyirwana kandi akaba ariwe nawe azokwitoza agatorwa kuko yatangiye gutekereza ku bibazo by'umutekano bihanze Burundi. Naho General Prime Niyongabo yavuze yavuze ko ngo wamushizeho ko ariwe ngazoza kumukuraho washinye ngo ni nawe azoza gusinyura wamushizeho ngo nawe niwe gaci y'ubwenge Pontier kubatamuzi uyu mukomando yarwanye nyinshi ingwano izo kandi hasi ndetse no hejuru ariko kandi nyuma yahavuye akurikira imbonerakure ubu ntawuzi iyo ari ntawumuzi igihe azogarukira. Ivyo yabiriko kuko hari amakuru turiko dukura muri biro ya Neva iperereza ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD yose yemeza ko Neva agira ahindure chef d'état major Prime Niyongabo ariko kandi akavuga ko ngazasubirizwa na Nirgo ariko kandi hakaba rero ngo hari ubuzomusubirira ataratangaza. Naho iperereza rya Ndayishimiye ngo ryakiriye gute ifatwa rya Uvira ubuho ngo rigiye kubisigurira agute. Kwa 10 ukwezi kwa 3/2025 umukozi w'iperereza Dieudonné Irakoze yitazira Dione yatangaje ko Uvira idashobora gufatwa na AFC M23 yavuze kandi ko Uvira itandukanye cyane na Goma mucanke Bukavu kubera Uvira ngo ari Uburundi buzokwigwanira. Dione yavuze kandi ko Uvira ngo ariho hazobera match finale maze ihuro rya AFC M23 ngo rikazotsindirwa ikaca yakwa uburere bwose yafashe. Kwa 14 Kigarama y'umwaka rero mwakurikiye gute ifatwa rya Uvira? Dieudonné ati ifatwa rya Uvira rimeze nk'inkota mu mutima. Ikiganiro cabandanije kurondera ivyatozwa ivyitwazo no gutuka abafasha abarundi kumenya ibiriko bibera muri ivyo bice by'imicungararo y'u Burundi. Iperereza rigiye kwisura gute? Ubu nk'abakozi b'iperereza rya Ndayishimiye bahagamagariwe kurondera ivyitwazo kwiza mu banyagihugu vy'ingene Uvira yafashwe hamwe ndetse no kongereza gutuka abafasha abarundi kumenya ibiriko bibera mu bwihisho. Ni kumwe rero basokuru bavuga ngo uwo vyankiye avuga ngo ibirago biramyerera. Hamwe rero uza wumva ngo bagombye kubahiriza amasezerano ya Washington. Mbega ayo masezerano bayamenye uwo munsi Uvira ifatwa? Imbere ko bari bagumye bavuga ko Uvira idashobora gufatwa. Iminsi ibiri imbere umushikiranganje Edouard Bizimana yari yakoranije abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi arashimangira ko Uburundi buzivuna hamwe abasuda ngo babwo boterwa. Yarerekanye kandi ko Uvira izoba umurongo utukura. Mbega ico gihe ntiyari bwamenye amasezerano ya Washington mu gihe ari nawe yaherekeje perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika. Dione Irakoze azanye umurongo mushasha nawe guta amakosa kuri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyamara amakuru abasoda Burundi batwihera aratandukanye cyane. Bavuga bati twaratsinzwe, iyi ngwano si iyacu ntayo dushoboye. Uyu mukozi w'iperereza tuzomugaruka ko tubahe amakuru two mu utohoje ko be nivyo yari ajejwe mu bijanye n'intambara yo mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kurungu ubu rero binagaragara ko yamaze kuyitsindwa.
Muje kandi Perezida Ndayishimiye ubwo yafataga urugendo rumushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yitabye amasezerano yari gusinywa hagati y'ukibanyi cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Washington DC, yari yaseze yatangaje ko ngo mu makambi yose ya gisirikare bagomba kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngo nabandi bagasigara bacungere ku mipaka kugira ngo ntihagire umwasi yinjira mu gihugu. Bidatevye yagiye yumva Uvira yamaze kujya mu mirwe y'umugwi witwaje urwanisho w'ihuriro rya AFC M23, nubwo na kandi amakuru aturuka ku rubuga agaragaza ko kuri ubu ngubu ihuriro rya AFC M23 ryamaze kurekura Uvira, ariko kandi amakuru aturuka mu kinyigiro baravuga ko ngo uyu ari umugambi ukomeye cyane wateguwe n'iri huriro ko ngo mu gihe hazoba kandi ngo hano muri Uvira harekuwe hama ngo ingabo za M23 za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyangwa se za FARDC zigaca zijya kuhafata hashobora kuzokwaduka intambara ikomeye, ariko kandi ngo ni mu buryo bwo gushaka kugira ngo M23 yubahirize amakuru ajanye n'ibiganiro ndetse n'amasezerano ya Doha muri Katari, ariko araganirwa ko yo guhuza leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'umuyuri huriro rya AFC M23 nkuko ndetse n'amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Kuri ngubu rero Perezida Ndayishimiye akimara kumva Uvira ifashwe yaciye agwa mu gahundwe, ndetse atangura gutangaza ko ibyo ari karabona ubu ngubu bitaye ubwoba, kuko avuga ko isaha n'isaha Bujumbura ishobora gufatwa bivanye nuko ivyo yakekaga ko ingabo ziwe z'u Burundi nyine FDNB zishobora kuzokora ngo zitigeze zibikora, zatsinzwe ku rugamba rugikubita zigaca zifata ibigwanisho zigahunga zisubira mu Burundi, ndetse atari byo byonyene kuko bamwe muri bo banafashwe matekwa n'umugwi wa AFC M23. Kuri ngubu rero bikaba biteje akajagari ndetse binateye ubwoba ku gihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abahagarariye amaleta yabo ngaha mu Burundi yavuze ko intambara ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ishobora kuzokwaduka ikahava iba iyo mu karere k'ibiyaga binini, ariko anashimangira ko mu gihe vyo komeza gutya ngo ishobora kuzova mu Burundi igaca yimukira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibintu yavugaga ko isaha n'isaha iramutse ivuye muri Kongo igaca ijabuka mu Burundi ngo ibintu bishobora kuba bibi kuri leta y'u Burundi, nabwo yaciye atangura gufata ingingo zo gufunga imipaka ihuza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi ko mu rwego rwo gucungera umutekano. Kuri ubu rero Perezida Ndayishimiye ari mu gahundwe gakomeye cyane kuko isaha n'isaha Bujumbura ishobora agufatwa. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego tubashikiriza kuri numbonesha kuri yanyu mukuru cyane muri Rudende Isange TV, sheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi bavyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.